Inshuti namwe bagenzi muba mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabazo Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije kandi twizera yuko uyu mwaka w'2020 mubandanya mubamwo mu mahoro ava ku Mana. Uyu munsi twifuje kandi kugaruka ku kindi kiganiro c'abarundi bamwe nkuko twabigize ku mpera y'umwaka wahera, abarundi bamwe baronka ubutumwa buva ku Mana canke bavugana n'Imana ku bintu bimwe hamwe n'ibindi. Uyu munsi rero twipfuje kuganira n'umushinga ntahe Tuse nkuru nziza, nawe akaba afise ivyo avuga kuvyo yerekwa canke yabwiwe n'Imana. Mushinga ntahe Tuse, reka tubahe ikaze rero muri studio kandi turabaramukije. Namba mukije mushinga ntahe rero murakoze gose kuntumira. Reka kubatabazi arashobora kwibaza mbega musanzwe mukora iki, mubahehe, mu kwishura gute? Nkuko mwabivuze jewe nitwa Tuse nkuru nziza, nkamba muri iki gice cya Washington DC. Uyu mwaka w'2020 ugira ube umwaka wa 2020 mba ino. Hama ivyo nkora naho nkabara mu kibuga c'indege gikuru ca Washington bita Dallas. Njejwe kurondera amafrozis mugabo bita ibisasu. Uyu mwaka nawo baye umwaka wa 19. Tureza kwivuga mu nyine nyene byagenze gutyo, gukora ibintu atanavyigiye mbere nkabirusha n'abavyigiye ku buryo mba nasipozere wabo n'ubunyi batumva ingene nabironse mugabo byose biri mu byo nza kubereka Imana yagize kuva mu 19. Murakoze. Ego, reka tubaha akanya gato mubanze mudusigurire mu minota itarenga nka 10 canke munsi yaho nimba bishoboka, mutubwire uko mwashoboye kugenderwa n'Imana ubwa mbere kugira ngo tuje tubandanya tubabaza n'ibindi bibazo bikurikira. Maze mpere ko benshi biza kubagora kuvyumva ko nta na kimwe cyo muri isi birengeye bwe mugabo ndavuga uko byagenze. Nico tuma hanini biza gushigikirwa n'ibimenyetso bya pana amajambo gusa. Ukuntu byatanguye rero yari itariki 16 z'ukwa 1999 haje anye twita ibujumbura kuri kiyose ngere mahabona hari muri Bujumbura hagati. Jewe rero igihe cyose n'amafata bisi navukiye nkurira mu Irohero mugabo n'amafata bisi gena mu Irohero yari ya Nyakabiga, haje zya bisi za Nyakabiga. Hamare gufata bisi n'amagenda haja kuri kioske n'amagenda kwija ijya furuka duga gatoyi. None amafatira bisi kwera ntata abantu benshi kandi imiduga uyibona byoroshe kugira ujabuke. Ukuntu byagenze kandi kugira abantu batwumva bashobora no kumenya aho hantu ndiko navuga hariho, murabona hajya mwanzo bisigura nyuma hajya Imana yashize rijabuye. Murabona ijabuye yashize ijya ko yashize ijabuye ariko na televiziyo hajya kuri kioske yari ijya muri kweneje none kayaga furuka none amampagarara. Ukurere namangira gihe cyose ngira njabuke namanda bakatamunanye atamuduguza cyangwa atamunanye ari hafi yanje no seka ngira njabuke. Ico gihe rero narimeje nkuko narimeje kura impande yanje nta numwe yaranyegereye na gatoyi, nta n'umuduga hamwe n'itego kujabuka. Hama ndumva ikintu kimfashe n'ingufu ntashaka gusigura nta muntu n'ingufu nyinshi ko kwanje kukuryo ingufu ngira n'abagabo batanu batoshikana. Hama kandi ikintu cya mbere cyaciye mu mutwe niko nayitwa tamunanyegereye. Hama iki cya kabiri icyo kintu kimfashe kuboko n'ingufu nyinshi ntashaka gusigura. Ndaba birandengera ndaba iburyo icyo kintu kifashe sanga na akana gatoyi kamfashe ukuboko ndakaravye ubwo nyene kacakararira hamajewe kakiko kararira mutwe navuga ko nari traumatize guma nibuka izo nguvu zafashe kuboko nkabona ko izo nguvu kana kazozishobora kandi n'abangira n'abagabo batanu bashobora gushikana inguvu zakoze kukuryo. Kandi ikindi kintu je cyandengeye cyane uko nta muntu yaranyegereye nta na mu seconda ruheze ntije kuraba ico gice nyene kweri gice cegereye aho ndaba imiduga iza byanjabuke nta numwe yaranyegereye. Kaje gakoroka ntawe uzo kavuye imizo nguvu nazo nta numwe ashobora kugisigura kamfata gute. Hama ubwo nyene kacakararira karambwira ngo
kambwira ngo kamaze iminsi 3 karara ngaho ngo inakuru ngo ku buterere ngo amaze iminsi 3 apfuye ngo kamaze iminsi 3 karara ngaho hama rero icyo bwa mbere mu mutwe wanje n'inkitraumatize ngo nibuka ako kana kaje kava izo nguvu n'abagabo batanu bazishobora bafashe kuko kwanje hama ubwo nyene sije nayo navuga ko neje nayo tomatize ubwo nyene yari bwa mbere Imana ivugiramo sinayishwe n'inguvu zo kuvuga nayo nkifise ivyo bintu byose bica mu mutwe hama ubwo nyene Imana ivugiramo cyo ndakabwira ngo ntusoye kurira ntacyo ngo turajana muhira ubane n'abandi ubwo nyene kaca karatwenga bwa mbere karatwenga intwengo ntosigura abatwumviriza bazobona ishusho risa neza fotokopi n'ako kana si ako kana mugabo gasa uko nyene ko kari kambaye reka tubaze aho nyene tubaze aho nyene ako kana ubu kari hehe kanyitse ko kaje kahabaye nk'imyaka 2 muhira imyaka 2 kugenda nk'imyaka 2 gutyo muhira hama mu nyuma karagenda ntibase no kabona karagenda ndamaze kuza ino maze kuza ino mwe mwari umaze kuva mu Burundi mumaze kuza muri Amerika kagiye naravuyeyo ariko tubanze akane kabazo none abo mwasizi muhira bari kumwe nako kana mbeka ari gafise imyaka ingahe kamaze kuzimira bo baramenyesheje abajeje umutekano ko hariho umwana yazimiye n'ibindi kanababwiye kace kambwira amazina yako tuko twagana kuri bisi nakabaza none witwa gute ndumva kubico gese tematize ngoma nibuka ukuntu kaje zijya nguvu ukuntu atamuntu numwe yaranyegera impande yanje ahubwo nibaza ko yobara akajimu cyangwa isinzi ko kaje gakoroka taho kavuye nizo nguvu cyane ndagisigura mu nyuma katambira ko kitwarine ngo gafite imyaka 6 hamaze tugenda gufata business n'akabiga ndakarera twicaye jana manicara imbere nicara arazi yari za mengos nicara ku idirisha ibubamfu ngenda kareje hama turagana gusha muhira mugabo iyo nzira yose nguma nibuka ukuntu zijya nguvu zafashe kuko ntanari mu buzima bwage biba kuko inguvu nyinshi gose kandi n'abantu n'umugabo yoba afite inguvu nyinshi akwezi ko kwanje ko kujyo yishikaniza nguvu cyane ko nari nzi ko icyo kibanza iburyo bwanje meje ko haraba neza kugira ngo katamiduga ibyo buke kaje kava kaje kava hejuru nta numwe yaranyegereye ngabe byose byaje bica mu mutwe dufashe biti mu nzira tugenda kagenda karatwe nkaryohewe biraba mahoro gato nguma nibuka mugabo ugereza kuvyibagira ukuntu kaje nazijya nguvu zafashe ko amanete ashika muhira yari yitwa ko abavyeyi batari basirokazi abavyeyi basokazi hamwe 8 zibura hama rero ababanyi tubana baragashengera bose gutuzana kaya ko mubarabara hama ikintu cya mbere cyabaye hariho inshuti ya famille yitwa Alina wa mu Rwanda rero bwa mbere aza kuturamutsa rero bwa mbere aza muhira yitwa Alina nawe nyene hama igihe mbona Alina muhira nako Karine ntabwo kubona ibintu basibyo tuma nibagirwa ubwoba ngene kaje yobara akazimu canke ukuntu kaje ataho kavuye naziza nguvu nimangerageza kuri amahoro ngira Imana iraza kubigira neza kora ukuntu niyo ari nari ngakaruka kabisirano naho kana kitwa Aline hama abavyeyi baravyuka bakaramutsa uwo mutima nyene no mu muryango bacabwa ati ni byiza kwaza n'akantu bakikazoba kana mu bandi nta kibazo hama rero Aline uwo mushitsi yaravuze ijambo n'ubu nabandagiye ukakwera ukuntu byahindutse jojoro yavuze ati mu gifaransa ati tu seras un bon papa donc uzo mu papa mwiza kwera ukanadanye nga ntamenye ko ibyabaye jojoro ahubwo bizotuma jewe ntazopfa mvyaye kugira inzu ibyo byose mu isi mwana bikuyeho jojoro nga turabishaka ko mu oya reka tubandaniriza aho nyene ucu usimbira aho nyene kuko turabona yuko umwanya uri kuratujana ijya minota twabahayigira igere murashobora kutubwira rero ico bacarakurikiye muri iryo joro nyene hanyuma muce munyarutsa mutubwira niyo ako kana muvuga yuko katakiri mu gihugu naho nyene ntimuzi yo kagiye ariko twabajije tuti mbega none muba mwaramenyesheje abajije umutekano haba igihe mwagatora canke inyuma kamaze kuzimira naho nyene mufate nk'iminota mikeya kugira ngo tubandanye ndaza kwishura tamaze kwishura kibazo bajije umva basanze kagiye umva je ndabifata kujya kaje niko kagiye
ni Imana yakarungitse nyene muri ivyo yavuze muri ivyo nza kwasigurira umaze gushika ino kuko Imana yavuze karagenda uko nyene nabifata ko ukujya kaje ukuntu nibuka ukuntu kaje iyo Imana itamanike iryo joro nari kwatraumatized ndanabisigura mu nyuma niko kagiye mugabo gihe nari ngi Burundi ico gihe Imana ivuga nza kubasigura ivyo yavuze iryo joro niho kari karaja mu ishure karamenya abantu barakamenya bose ukakani yatutse yazanye mu kwe mu barabara ibintu nk'ibyo amarero ko byagenze abavyeyi ku mugoroba bamaze no gutaha twese two turaba amakuru ku mugoroba bose bashaka kuganiriza ko ico gihe abavyeyi bagenda ku kazi bari bihuta hamwe twicara muri salon two turaba amakuru turaba amakuru bose bashaka kumenya ngo muhira ni he ibintu nk'ibyo amarero cyatanga amakuru mu Kirundi saa 8:30 ndavyibuka jojo hama ikintu cya mbere bavuze amakuru atangura bavuze bati uyu ni umunsi duhimbaza umwana wo muri Afrika icyo cyo kintu cya mbere cyace ni cya kabiri inyuma ya Arine uwari navuze ko inshuti ya famille iri muhira yari bwa mbere aja mu mbere ashanarahara niho yari hama umva naguma nibuka ubwo bwo ukuntu kaje ibyo byose kunababwiye kare hama ngabo numva amakuru agitangura ati uyu ni umunsi inshyo jambo rya mbere bavuze ati uyu ni umunsi duhimbaza umunsi mukuru umwana wo muri Afrika icyo rero naguma ngerageza ko ikintu cyose cyoma amahoro kinyibagize ivyo ngume mbona ibintu bindi Imana yavuze ati nusogera ubwo kudakaje ndabizi nta numwe bisigura mugabo ibintu bavuga ko buhumuriza icyo gihe muri ico kintu nicyo kintu cyanyuma cyama amahoro iryo joro mvuga nti nayo yoba yarakazi mugabo Imana yabize sikiranyereka ari nakaba ari muhira bwa mbere hama ikindi mfise mutoye wanje mushiki wanje nawe yitwa Arine bari batatu bwa mbere kujya inyenyeri zigira mugabo zigira baba bitumberana bikodito bitonda umurongo hama mbonye barine batatu ncatuma yamvuze ko Arine ako kana namanakita Arine mwankashira muri entre game sizavuga mu Kirundi kuko ukuntu kaje nibyo zina ryemera nibyo zina ryemera ukuntu kaje shaka kuryemera hama rero bavuze ko ari umwana wo muri umunsi mukuru umwana wo muri Afrika nicyo kintu cya nyuma imbere yo kujya ko naguma nk'ijoro ijoro rya mbere nicyo yiza confirma nabo akana arakazi kugira ngo nzi kaje mbwa ntabibwiye abandi nta abizi nta nabibwiye icyo joro ukuntu kaje naje gutera ubwo abo muhira ko naje nta mwana afite mbwa nzi ko ijyamana kinda imvugiramo kukazana muhira niyo yadanye yatumye Warina aza muhira bwa mbere hama nkafite n'undi mushiki wanje kwa Arine bose bihurira ngaha hama rero hama niwo munsi mukuru umwana wo muri Afrika nicyo cyanyuma hama rero ndababwire nihuta igene byagenze jojoro yego cyane mu minota mike cyane kuko hari ibibazo bitari bike dushaka kubabaza umwanya nawo ukaba cyo tujya mu bimenyetso nyuma hama rero ikintu cyabaye muri jojoro masaa 5 nagiye kuryama mugabo sinigeze ntoritiro namaze iminota 10-20 gutyo ndika ko yari imbere ya saa 5:30 nari nkiri maso niho rero byose byahindutse uwo munota ni kuvuga ko ubuzima bwanjye buri mu bice bibiri hariho kuva mvuka gushika uwo munota yari imbere ni hagati ya saa 5:30 kuko Imana imbonekeye ikintu cyitwa umwanya ntikibaho nta na rimwe umwanya uruhagarara kare nicyo tuma ntavuga ati byamaze iminota 20 amasegonda 10 umwanya uruhagarara kuva jojo hama rero icyo gihe nka saa 5:30 ikintu cya mbere cyabaye muri kwa kuboko cya nguvu ikintu cya mbere cyabaye ukuboko kwanje kwa kundi nyene kakoze ko n'inguvu nyinshi yataho kavuye kuraduga mu gifaransa ngo involontaire atari nabikoze ubwo nyene abana bambaza ati mbone kuboneke bigenda gute ubwo nyene ikintu cya mbere ibintu byose biri imbere yawe byo nk'amaso ibintu byose biri imbere yawe umwanya birahagaze umwanya ujana n'ibintu biri imbere yawe amaso kujya ubona ni nk'uko amaso yahindukiye arabe indani hama ahantu ibintu byose biri imbere yawe bihagarara niho Imana ihagarika umwanya bijyanye n'ibintu biri imbere yawe hama rero niho kubera se nabateze ndababwira amajambo Imana yavuze icyo gihe ahantu ubwa mbere ikintu cya mbere cyabaye igitangura kuvuga ati naguhaye donc igitangura kuvuga rero nari umukatolika mbere naho nambara ishapure abo twabanye barabizi mbere nageze no ku mukorezi kuri katedrale nari umuntu yemera rwose igisi katolika eregize yenyine mbona
haba ibitangaro bijya bya Fatima n'ibiki naye byemera nabona ko ibindi bata umwanya hama kuva uwo munota Imana imbonekeye kuva kuduga hama imbere sindahabona icyo bita umwanya birahagarara nkuko ndiko ndaba indani hama nizwi ubwo nyene niho namenya ubukristo bwanje bwahereye nabona ndi umukristo hama nemera Yesu na Bikira Mariya byose n'umukatolika namba n'ishapure uwo musegonda neza ubukristo byose byahereye ngaho donc ukwizera kuravaho automatically Imana ahubwo cyashira kumenya niwo musegonda namenye ko ibyo bya Bikira Mariya n'ibiki byose ibyo ntabusa complètement hanyuma ibya Yesu reka tubaze tuhagarira aho nyene tubacire mu ijambo muvuze muti mwaciye ibyo kwizera byaciye bivaho byaciye bihera ubwo nyene Imana ibishyiraho ukumenya ariko narizera nk'umukatolika kuva umusegonda neza igitango bwacu naguhaye ko kuduze imbere ntabona ntusokora imbere umwanya uruhagara nk'uko amaso ahindukiye indani isahanu mengo kurakoroka cyangwa byo no bisigura handi kinigano cyoteba ubwo nyene bya bintu byose nk'umukirisu by'amareligion byose ubwo nyene bivaho ibyo kwizera bavuga by'umukirisu Imana ibikuraho ubwo nyene ahubwo bihindura ibisubiza no kumenya ko Yesu ni Imana ni Imana nta religion n'imwe bifatanyije nabyo na gatoya no ubwo nyene by'umukirisu byose n'ubusa ariko ntidutahura neza muvuze ngo ubukristo ibyo ubukristo byose n'ubusa hanyuma mugaca muvuga ntitubitahura neza mu majambo make mushaka kuvuga iki uko abantu biyita abakristo canke nibyo nyene ntubwane uyu munsi n'umunsi wa mbere Imana ihishuye isi yose ibintu atanahamwe byari bihishurwa nayo mu myaka 2000 uyu munsi ibyo by'ubukristo amarejo yose naje nari umukristo ushaka gusha umusegonda sibyo naje nanze ko turabakristo abana ni Imana imwe uwo munota nene umusegonda nene ugiye kuko kwaduga hama imbere ntabwo kuboneka inyuma ibintu byose bari imbere ntibibaho ko amaso ahendukiye niho Imana ikuraho ukwizera ibyo by'ubukristo by'amareligion ikishiraho kumenya niho imenya neza apana kumizera menya neza ko Yesu ni Imana tout simplement Imana ibyo byose by'abakatolika nicyo sinase kwambara ishapure kuva buke ndoneza kwitira mu nyuma nukuvuga ko yacima ukumenya ko Yesu ari Imana igitangura kuvuga amajambo akurikira ati naguhaye ingabirano y'urukundo rwanje ndakwakiriye mu isezerano ryanje imbere y'impera y'umwaka w'2000 nzoba nagushikanye muri Amerika mu isezerano ryanje igitangura kuvuga iryo jambo rya mbere ibyo byose y'ubukristo kwizera birabifuta nta kwizera afite kuva mu nota iryo joro satana nusu takishimani sanatu uko twatana tumacane biravaho byose ikivuga ivyo naho ikintu cyose nakise ya santé ambition kuzovyara namera kugira kare yo ni umushitso muhira inshuti muhira avuze ati tuzaba mon papa ntiyarazi biza kuba muri iryo joro naje imbere kimbonekera naje mfite ambition nk'abandi ndo mukristo washaka nifuza kuzovyara kuzogira amadu byose ntibidopfa bibaye kuva iryo kuva uwo musegonde nkinjana mwisi yayo atanu mashaka kubona ikanyereka ivyayo ndi ngaha kw'isi gusa kubihishura niho cyabwira mutwage n'ama prevent muratukibibona none mwebwe reka tubabaze kandi mwibaza ko ari mwebwe gusa mumaze kuja aho hantu mwagiye mu bantu bose bari kw'isi nta wundi muntu arigera yerekwa ibyo mwebwe mweretswe canke uko kumenya nta wundi muntu ari kw'isi amaze kwereka uko kumenya ko abantu bose n'abakristo muvuga naho bizera bo bizera yuko Yesu Kristo ni Imana umva Imana irimwo butatu irimwo Imana data Imana umwana n'Imana mutima mweranda murumva ko bemera yuko Yesu ni Imana umva bitandukanye hehe
okay, ndabishira neza kuri ico ivyo mbwana kubishika ko nyuma Imana itariki 6 z'ukwezi kwa 11 2016 niho imbonekera ikanyita you must all living prophet, ni kuvuga ko aba prophet abavugishwa umuntu wese abantu benshi barambaza ati none aba prophet bavuga kwiki ijambo Imana shankoresha amajambo Imana yakoresha ubwayo, ni kuvuga ko ikibazo cyo nyene mbaza nimba umuprofeti ari ukuri cyangwa atari ukuri, ndavuga ko umuprofeti ariho kuva iyo tariki 6 kwezi kwa 11 2016. Umuntu wese yita ngo umuprofeti inyuma y'uwo munota uyo munsi iryo joro ntashobora kuba ariho. Nisho kwa kabazo muvuga ati nta bandi baraboneke kuva iyo tariki gatandatu kwezi kwa 11 2016 nta numwe kuri isi yose abonekerwa n'Imana ariho kuva ico gice Imana yise yuma living prophet. Ndavyo nyeteza kwivita nyuma byabaye nyuma aho yanengevuga mu ntangene byagenze. Muravuga rero yuko mwebwe ari mwebwe gusa twokwita umuvugishwa w'Imana kuva itariki 6 mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2016 mbere muretse na gutyo ncetuma ahanini Imana kuva kuri uwo munsi ahubwo kuva kuri uwo munsi inyita gutyo ari bwa mbere inyita gutyo kayanyita Genesis intanguriro iyo isezerano rya nyuma muri mwene nahisemo hama uwo onye isi yita Trump imwita third and final. Byose byashikirijwe mbere kuri Facebook ibiki bitaki 2 cyo gatatu 2016 ngabo ibyo tuvuga hanyuma cetuma rero kuva inyise yuma living prophet, ni kuva uwo munota impishuye ko atawundi ariho wundi abaho niba cyitangura unye ibintu nkori nyereka je nyamuri yose yayo atawundi ashaka kubona unye kubico gihe yashitangura no sema kubinyereka ngabo kibishira n'imbere yanje kugira isi byibonera ko kununya abantu nyene bibaza ati none byoshoboka gute ko haba umuntu umwe wenyene. Nico bituma kuva umunsi Imana yashitangura ivyo aho nyereka je nyene nkabivuga gusa en avance ndetse mayiba ko nyene ko Imana imbonekera ikanyereka ibyahejeje ngabo twita kazoza mbere nitaba kazoza ni cyendani giseruka ngavyo nyene kibisigura hanyuma nitwumvise neza. Murashobora gusubiramwo ayo majambo muvuze kubijanye na kazoza? Kazoza kuko Imana binyeretse muri ya sinema yayo ngabo amasaha arenga 10 tariki 14 kwa 3 2018 ico mita kazoza Imana irambonekera ikanyereka ibintu isi ita kazoza. Igituma Imana nigi marekeye umwanya wuca umwanya ntubaho n'isi yayo umwanya ntubaho umwanya ntubaho, ni kuvuga ko ico amaso y'umuntu yitwa kazoza ni ikintu c'indani Imana yahejeje giserutse mu cyongereza bita teleology, no kuvuga Imana yamibanza guheza hama igashitanga. Nico gituma ibintu byose mbonekeye nama gonye na ndabihishura isi imbere umwaka mu myaka 2 imbere ko biba bose bagatwenga byama biba avec precision divine kuko Imana bayabihejeje. Yose icyo tuma kuva imbonekeye bwa mbere imbonekeye ikintu cyitwa lo concept y'umwanya ntibibaho, umwanya ntubaho ibintu byose intanguriro n'imperezo ibiherera rimwe. Ariko nivyo abakirisu basenga Imana ivyo basa nuko babizi abemera Imana barazi yuko ico kibazo c'umwanya ku Mana nta kibaho ntimumva rero ko umengo nta kintu gishasha muzanye kubwira abantu ari ibintu basanzwe bazi. Ugiye mbere no gufata no ku karorero kajanye na Lazaro igihe yapfa, kijya kirerekana neza yuko ku Mana atamwanya uhari. Ivyo twe twita ati umuntu yapfuye umunsi yamaze kubora, ariko ku Mana uwo muntu abakiri muzima. Urumva mu mwanya w'Imana uwo muntu abakiri muzima abatarapfa bari muzima. Nukuvuga yuko ikintu cy'umwanya ku Mana kitabaho. Ivyo abakirisu benshi baravyemera. None ni kubera kimwe mukizana mukerekana yuko ari mwebwe mukizi ariko abandi basanzwe bakizi. Kwivyo nako navuga vy'umwanya Imana imbonekeye inzara mwisi aho umwanya utabaho nako nasigura ukuntu uko kuntu Imana bimbwira
imbere sivyo vyama biba avec pression divine kubera iba vyaheze kubera imana imbonekeye muri yose yayo nta mwanya uriho bituma ibintu byose imana imbonekeye kuva mu ntango vyama biba neza uko yayivuze mugabo ico amaso y'umuntu yita kazoza muri yose yayo ntibibaho nico tuma icyo nashaka kuvuga kuri ivyo nashaka kubabwira ukuntu vyama biba uko nyene imana yayivuze bivuga ko ibintu byose imana imbonekeye kuva mu 19 nta na rimwe hashobora izi mbonekera nama nahishuye isi yose byose vyama biba avec president divine uko nyene nivyo nashaka gusigura nti ikintu cya mbere muretse n'ivyo nayo ivyo bimenyesho za kwereka isi yose turaba izo bibona ikimenyetso cya mbere mbere n'imana ntibyari bikeneye ko bimenyesho ishyira ahabona ku bitaki umwaka wa 2016 ukwezi kwa 11 ntibyari binakenewe ahubwo ni kubera nyise amasolid mukate nubwo ko tawundi bonekera yereka ivyo bintu byayo nkabihishura isi yose bisigaje nk'umwaka cyangwa imyaka 2 cyo tuma byose bitegezwa kuba uko imana ivuze abandi ba prophet muzokumva hariho no nigeze kumva aho muri Nigeria bavuga bimwe bya Trump n'ibiki imana yamweretse ko ngo umugore ngazo wa president wa Amerika indwi imwe ava mugabo nta na kimwe nigeze ndayivuga koko jewe nta na kimwe nza gukritika no kuvuga sinza kubwira ngo uyu muntu n'uwo prophet ngo avuga ibyo atari byo cyangwa atari byo ikintu cyonyine imana yana nkoresha amajambo exactement y'imana ko niko navuga ibyayo yimba inamvugiramo none imana gusa yavuze ati kuva uyu munsi you must solve in prophet nuvuga ko bijya byavuzwe n'ujya mu prophet sinizwe na yitwa muri Nigeria avuga ngo imana yamubonekeye n'ubu barashamwita prophet kandi akiriho kuva iyo tariki umva ku bwanje no kubyeka imana ijonye biguzwa no gusa noneho mugabo kwere yavuze ibintu imbere y'ibyo tariki 6 ukwezi kwa 11 2016 icyo tuma ntabikritika ibyo byose byavuzwe imbere je gute ikintu n'ikimana yavuze ati ku bitaki 6 ukwezi 11 2016 you must love my story in covenant because nta wundi muntu ibonekera n'umwe ku byo tariki abaho living abaho ni ukuvuga abantu bose babonekerwa inyuma y'iyo tariki atari wewe baba bariko baravuga ibinyoma gusa nicyo gituma noneho tuza kugenda mido nido wibonera amapreve divine y'ivyo nicyo gituma ahanini nicyo gituma kuva iyo tariki imana iramaye amapreve yayo isi bavyibonera duha akarorero ka mbere k'ivyo imana yaberetse biraba uturero tubiri canke kamwe canke tubiri okay ndashaka kuba tubiri imbere yuko murabona ya maprove divine tuza kubona mu nyuma sivyo mu nyuma nk'icyambere cyoco ni okay ikimbonekere bwa mbere sivyo byakeye kwa kane mu gitondo umuntu wa mbere nayibwiye yitwa Sebastien yakora muhira ni inshuti ya famille ni wa mbere nayibwiye hama abantu bose abo hatari mu cyane abantu bose haba abo twabana hafi muri famille bose ndababwira nti imbere y'umwaka uza imana ambwiye ko nzoba nashite muri Amerika bose barabitwenze hama umuntu wenyine yavyemeye ni umuntu umwe gusa mama wanje wewe kuva mu 19 yaguma ategura itike kandi by'umwaka n'inusu nibo wenyine yavyemeye bose barabitwenga bwa hama mbere na ese n'umuhonke yakumambira ati okay umwaka wa 2000 uratangura ugera no hagati hamase nk'amezi make bose nk'ambira ati bya bintu byawe umuhonke wanje witwa Desire ambira ati ibintu byawe birabosha ati wavuze ko ugenda umwaka nabwiye ni nimureke murabe imana ivyikorera nicyo tuma imana yama itanga ibintu presi hanyuma bituma ndabivuga ubwo nyene hati bitaranaba kugira habe na rimwe ntibibuko habe na gatoya igihinduka niho muzomenya nawe prophet bukuri cyangwa iki imana yumvira bitaraba ibintu bitasha umuntu adashobora no kuvugana gatoya birengeye n'ubwenge kandi bisa n'ibintu bidashobora no gushoboka je nabwiye abantu bose nkuko mambasabye uburorero ikintu cyose imana ndagivuze en avance atari mashaka no kubyemera ko birengeye ubwenge byama biba vectation z'ibintu kubera imboneke muri yose nta mwanya uriho nuva ko yabihejeje uko nyene hama 2000 hasigaye ngira nk'ukwezi n'inusu gusa abantu bose bavuga ati iyo mana bavuga umwaka ugira uhere
hama muri ambasade ya Amerika vya visa bamaze konsili ya byanse complètement arabihakana mugabe biramunanira gusubira kumusubiza passport aho yari tariki 9 z'ukwa 11 iyo ni tariki zo kwibuka gose muri iyo ni tariki 11 ni naho niyo tariki nyene isi yose yiboneye iryo sezerano ry'Imana yavuze kuva mu 19 igihe uwo bita Trump babonye iryo sezerano Imana yavuze kuva kera n'amivugo kuva kera hama konsile bimara ukwezi n'inusu byaranse ko ahakana visa byanse ko anayima hama uko nayimenye maze gushikina niho bambwiye ko yabinumvise muri departement d'etat nayo nyene irabihakana hama igihe nshikino banzanye ubwo nyene mu biro vya by'umukuru wa immigration mbere naho nyene nkorera umukuru wa immigration ya Paul yose aranyakira mu biro vyiwe andaba nk'umuntu ariko araba umuzimu naciye aho banyibukize kari andaba nk'umuntu araba murabonye yakiri umuzimu mu biriwe ko ne mukuru wa immigration yose sinashaka gushika aho hose hamita mambwiye avuga ati ibi bintu nta namwe nabwayibona uwo baragize ikibazo na departement d'etat barakana visa ati mugabo duhejeje gusanga ari y'ukuri ibyo bintu ntibibaho arambaza ati wowe haco bivuga ko navuze nuko Imana bishatse wowe ndaciye ndaba rero nk'umutima mu cimbere biramusiga asura kuraba muri computer sanga ni y'ukuri ati ibintu byo nagera mbona ati mugabo kare muri Amerika ndaba nk'umuzimu karemo niho namenye uko kwezi n'umusiga byagenze hama umunsi wa nyuma Imana ibonekere Burundi yari nko masaha y'ijoro ijoro rishira kwa mbere kwa Mungu no kwa mbere 8 December umva uko 2000 yagira ihere hama niho Imana yambonekeye bwanyu mu Burundi umbwira ati uno munsi telefone ambasade ya visa nayishikana ukwezi n'inusu babiblotse numva na karoro gite kama nabahaye ama akana karoro ni ibyo bya Trump mpamvu tuvuga Imana igimba nakitaki zibizi kwa gatatu imbwira ati hamwe nabyo ko nzakujya muri Amerika mu sezerano ryanje rya nyuma ngira ryasize rirakwiye wowe uri cyane cyiswe byatanguye naje tariki 16 mu 19 ati uwo bita Trump akimwita third and final kuva troisième finale ati rirakwiye ubwo nyene muzo birayo kuri Facebook bikiba donc ndabwira isi yose bose barabitwenga ndabwira yasuye kumwini yamaze kumwiga complete aho rero n'amezi 8 en avance bose barabikurikiye kuri Facebook babikurikirana bavuga ati yamana naho twavyemeye ingene waje ubu urago ariko mbega ibyo muvuga ngo Trump ni third and final canke uwa gatatu n'uwanyuma muba mushaka kuvuga nuko Imana yamwise je yanyise jejoro Genesis wa w'icyo sezerano rya nyuma muri mari nahisemo yo ikimwita third and final kuko uwo muntu isi yita Trump Imana n'umuzi imwita third and final hama ikindi muri just cinema y'Imana amasarenga 10 z'ukwa gatatu 2018 niwe yanyeretse ukuntu haje neza na neza umwaka kubimonekeye umva ubunye ni tariki 16 ukwezi kwa 6 2000 niho yarungitse umuntu imuha izina ampa no muri famille n'ubu ntibarize anyita maga ndio zina isi izi kuri Trump amwita maga Make America Great Again Imana yari impaye anavance umuntu niwe anyita maga nicyo tumamuza kubibona ndaza kubereka email uwo muntu yanyita maga kuva na 2005 atanu umuntu wa Trump bitaraba mbavyo nyine muza kubibona mu ahani rero cyangwa rero muri ibyo bimenyetso by'Imana kugira abantu bavyibonera ego mu nyarutse kabisa turabona yuko akanya katujanye ego ja ku bimenyetso rero icyambere abantu bamenya ubwa mbere muze kuraba neza nyamicyo mukuru w'ibigo by'inkunziza igihe ankura kuri kwa kuboko mugabo bwa kwa kuboko Imana yakora ko n'inguvu nyinshi irungitse Karine nimurabe neza kuri iyo foto igihe akora kuri kwa kuboko kwanje kw'iburyo murabe neza hama ubwo nyene akinkura kwa kuboko nyene kw'iburyo
murabe mu jisho ryiwe ry'ibubamfu mu mfuruka yahashize murabona ikintu bita alien donc extraterrestre bajya bari hanze y'isi ngaho Imana ashaka kuvuga ati hanze y'ubwami murabe neza ngira nimwagira z'ibindi murashaka kubona mu ifuruka y'ibubamfu bw'ijisho ryiwe ishusho yashize muri iryo jisho agashusho mu jisho akantu gatoya hama murabe naje mu mfuruka ijisho ryanjye ry'ibubamfu ry'iburyo yashizemo kajya akantu bagira okay hama mbe ibyo bisigura iki ariko umuntu agiye kubiraba nivyo ibyo bintu mwarabishyizeho ku rubuga ngurukana bumenyi rwanyu abantu benshi barakurikirana barasoma ibyo mwandika ibyo mushirako barabibona kandi benshi muri baravuga yuko ibicapu bimwe canke amafoto amwe amasanamu amwe mugenda murashirako ari amasanamu mwebwe nyene ubwanyu mugenda muhindagura mugafatanya ibipande ibinabiriya mukongeramo ibindi bintu ibyo mubivuga kwiki bimwe bavuga ku manipula canke photoshop n'ibindi nico gituma mbere uyu munsi ukomeye ari umunsi ibyo byose ibintu byose Imana mpaye babishira ahabona kugira n'abahinga bagende bagire uko nyuma yavuze barabe ko ari by'ukuri mbere hari abazungu bibaza ngo ni montage bamaze gusanga ari by'ukuri benshi batera ubwoba abenshi babaza ati ubu twasanze ari by'ukuri ariko nicyo gituma Imana ibishyira ahabona kugira abo bantu bose biri byose biri ahabona bagende baragire navuga gute enquête bavyibonere bonyene bavyibonere hama batubwire ibyo badosanga benshi barabikoze abazungu benshi cyane bashatse kubyumva basanze atari montage n'ibyo bategwa cyo tuma ibyo bindi byose biri hajya mu birabe bavyibonere bamaze kubibona bacase bagende baha abahinga barabe ko hari ikintu kimwe cyahindutse muri ibyo iryo shusho nyene rihuye n'ikintu cya kabiri Imana yaraserutse mu bicu itariki 16 itariki 15 kwa gatanu 2018 icy'umurongo nayo mashimo yafite mwarabishu ibubamfu yashira neza na neza ryasanamu yashize mu jisho rya nyakubahwa perezida Nkurunziza iburyo ishashira yemeza yagira okay yashira mu jisho ryanje sibyo hama imbere ko biba itariki 13 kwa gatatu 2018 iyo rero ni indi sanamu nenja no gitanda sivyo murabona hama ndabona mu ruhome ishusho biko rinjira buhoro gushikana murabe neza iburyo y'irya shusho ujya mugore umuzimu mbere yarinjiye mu ruhome hama ku buryo iruhande rw'iburyo rurengana n'uruhome mbere uruhande rwiwe rw'ibubamfu ugutwi kwe k'ububamfu ntabwo nigeze mbona arinjira neza amasaha mbere marabonye nawe nyene ibyo byose nababwiye bazobihe n'abahinga bavyirabire ibyo byose nivyo biri ku buhinga ngurukana bumenyi aho babishize ariko reka tubaze kandi ibyo bimenyetso mwe mwavuze biri mu jisho ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kuri iyo sanamu n'ico kimenyetso ca okikiri iwanyu mbega bifise insiguro yihe canke nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aza gute canke ni iki gituma aza muri ivyo bintu wewe werekwa cyane igituma aza muri ivyo ubwa mbere nimwe twavuga ko Imana ibanza guheza ibyo byabaye imbere yuko inaseruka mu bicu itariki 15 ukwa gatanu 2018 hama Imana icyo bavuga ati kwa kuboko mwibuka kwa kuboko Imana yakoze kugira nguvu kakana kaje kataho kavuye byose icyo Imana ibanza kubiheza kuko Imana izokwimika sinacyema morena i Burundi icyo tubaze cyose yabanje kubigira imbere ikindi kintu senso mwibuka reka dufatira aho nyene muvuga muti Imana izimika ku buryo budatahurika n'ubwenge bw'abantu morena mu Burundi mbega iyo morena muvuga ni morena umugambwe tuzi canke ni iki
nujya muhari yahisemwo kugira yahisemwo gutanga iryo sezerano aho kana kitwa Aline Imana yamitangura ku kantu gatoya hama kugira bizobe novuga gute izobe preuve ko ariyo yonyine abikoze abantu benshi barambaza iyo muri nuvuga jewe kuva mu 1990 ndinga kwizigusa guhishura ibimishura yonyene misi injana mu yonyene tawunda shaka n'amaso byose gushika none munsi byamabiba uko nyene cyo tuma abantu bambajije muri kuragira ngo Kristo muri ntoya muri nambere nawe nyine babimenye hamwe nk'abandi jewe ndinga kwisi gusa guhishura ivy'Imana nyereka jenyene tawunda abona kandi byose byamabiba uko nyene Imana yabimishe kuko avuko nabwiye kare ibinyereka ivyamaze guheza kuri ivyo onye kuri ivyo onye bavuze nyakwa Perezida Nkurunziza donc igihe itariki 15 ukwezi kwa gatanu muse murabe mu bicu Imana ihaseruka byashusho neza byari bubamfu nibyo yashyize mu gico giwe ni kuvuga ko ni nk'umuntu indani y'umuntu nta na kimwe umuntu aterera agiye umutima utera hama hanze y'umuntu izuba kujya yanye ridakoroka nta cyo umuntu aterera naho nyene cyo Imana yashatse kwereka ingufu zayo mujishira agashiramo gatoya niyo tuma mvuga nti ibyo byose Imana yabinyeretse muri sinema yayo amasaha nga 10 itariki 14 kwa gatatu 2018 hama hahita amezi abiri ibiseruka ibishira hejuru iseruka hejuru yanje mu bicu byashusho yashiramwo akifata ukuboko irishira mu gisho giwe hama iburyo ishira rya okay yashira mu gisho cyane ni kuvuga ko kuko Imana yabinyeretse muri iyo filime yayo amasaha nga 10 abiza abakristo by'amarije nta nakimwe kibaho hari iburyo bw'Imana n'ibubamfu bw'Imana uri kuvuga ko iryo sezerano ryayo ryanyuma mu marema yahisemwo niryo ryatumye niryo rizohindura abantu ibagire uhindura umutima yabo nkuko yahinduye rwanje kimonekera bivuga ko abo bose bavuga ngo kuja mu ijuru cyangwa utaja mu ijuru ibyo ntibibaho mbere nticuri isi yose ko ta muntu n'umwe azoja mu ijuru n'umwe azoja mu ijuru mushaka kuvuga rero yuko atajuru rihari nta n'ukuzimu guhari ijuru niho Imana iba irindiriye gushika nico gituma nabaye wa mbere mu myaka 2 inyeretse muraza kwibona kiya kiyaga cy'umuriro kizotagwamo Satani nabiwe mu bwa mbere myaka 2 gishira habona muje kuri amasanamu muraza kubona kiya kiyaga havamwo mu kanwa k'uyo mugore nyene uwo mudimu havamo kiya kiyaga cy'umuriro muraza kwibona mu masanamu hama n'ifoto muraza kubona likidi itukura iva kumenye rimanuka nukuvuga ikintu bishaka kuvuga kuri ivyo mu bwa mbere isi nzima yiboneye ikiyaga cy'umuriro kizoza gushiramo Satani nabiwe nyuma y'imyaka 1000 y'ubwami bwayo Imana yazanye ngaho kwisi guhishura ariko mwavuze yuko atanumwe azoja mu ijuru nta numwe azoza mu ijuru mbere n'Imana yavyivugiye Imana ubwaje Imana imaze kunyereka muri amasaha 10 muri filime yayo naciye menya ko yabishize no mu ijambo ryayo mbere rimagenda mu ijambo rya kujya navuze ikimonekera cyamenya ko Yesu ari Imana niko namenye ko Bibiliya ni ijambo ryayo tuse Imana iri hejuru y'amaribije yose nico tunabishize mbere no mu ijambo ryayo bashaka Imana ariyo Yesu yaravyivugiye muri John 3:13 Yohani 3:13 yafite nta muntu n'umwe yaduze mu ijuru aho rero yavuze gutyo kandi hari n'abantu bapfuye imbere yabo icyo gihe na David bose kandi Imana mugiye muri les actes des apôtres 13:22 ibyakozwe n'intumwa Imana ubwayo usubiramo bukebuke ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 22 Imana ubwayo irivugira ko David afite umutima w'Imana donc mukunda mugabo usuye ukayaraba mu ntumwa ibikorwa by'intumwa ibyakozwe n'intumwa mukagenda igice cya 2 umurongo wa 29 baravuga neza ko David ahari naho ari mu kaburi mugabo rero nibihera ngaho intumwa Paul yacavuga ati ugiye ku murongo wa 34 yacavuga ati David ubwiwe ntiyaduze mu ijuru sivyo kandi yapfuye kera
sivyo ivyo ni ibintu abantu utazopfa wumva ko jewe naje ariko icyo dushaka kumenya nuko Imana yabahishuriye yaberetse yuko nivyo barashobora kuba batarashika mu ijuru ariko yarabahishuriye yuko ijuru ritabaho, ata muntu azoja mu ijuru, abazokora ibyaha bazohano bakaja mu muriro udashira. Imana yampaye yampishuye neza ko ijuru niho honyine Imana iri. Imana ni termapure ku buryo irashobora gucanganya n'ahantu hari imicana gato icyahantu kuvuga ko urukundo rutariho. Bivuga ko ijuru niho honyine Imana iri kuko Imana Yesu bwanyine yavuze ati muri John 3:16 avuga ati nta numwe yaduze mu ijuru kiretse umwana w'umuntu yaje amanuka. Mu ijuru niho honyine Imana iri ko termapure irashobora kuvanganya umwanya icya kiyaga cy'umuriro kitaramira Satani n'abiwe. Bivuga ko Imana ntihirindiriye hama mu myaka igihumbi ubwami bw'Imana buzoba ngaha ari nacyo Imana yanzaniye ku isi guhishura aha ku isi. Mbere no muri Bibiliya Imana yavyivugiye mugiye gusoma muri Matayo 5:5 avuga ati Dominique duvuga abantu banje bazokwerita nubwo gute bazokwerita isi apana ijuru sivyo murabisoma mu Matayo 5:5 ama no muri Revelation mu vita Apocalypse 5:10 Imana yavuga neza abana bayo ivyo bazoronka bishyira mu ijuru. Ni gici kihe? Revelation 5:10 umurongo wa 10 cyane cyane Matayo 5:5 nivuga ivyo abana bayo bazoronka isi ningaha ku isi sahandi naha ku isi. Nico gituma ubwami bw'Imana Imana izoshira ngaha yabinyetse mu filime yayo yanzanye ngaha ku isi kuhishura. Bivuga ko ubwo bwami bwayo ntugenda kubera ambition nika kujya ku imbuto nishaka kugereza mu cyamwa ikiri mu cyamwa ikiri mu mbuto si ibintu yasengeye. Nukuvuga ko ayo maririjo yose nanje ntahora ndimwe imbere kimonekera babikora kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere ni kubera amaronko bose bashaka kuja mu ijuru umva ni kwa kwikunda. Icya kabiri ni ubwo kuja muri ico kiyaga cy'umuriro Imana yahishuye ubwa mbere muza kubona mu bimenyetso Imana ashize ngaho nico cyonyene umwana kandi Imana yavuze ati Imana ariyo Yesu yavuze ati bazomenya ko muri abanje nimwakundana nkuko nabakunda apana nimwikunda nkuko nabakunda. Abo amarije yose bose bagenda kurondera ivyabo. Bivuga ko bagenda nkuko Imana yababwiye ati bazomenya ko muri abanje nimwikunda nkuko nabakunda. Reka tubanze dusubire inyuma kandi reka dusubire inyuma kandi dushaka n'ubu kumenya igituma muri uko kubonekerwa hazamwo nyine cyubahira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uretse nico hariho n'ifoto mwashize ku buhinga ngurukana bumenyi aho mwerekana yuko mwari ko muraganira na nyine cyubahira umukuru w'igihugu. Ibyo rero bamwe bakavuga bati sivyo n'umuntu wari wese arashobora kubyigirira agafata inimero y'uwundi muntu akandika ku izina ati jyanaka hanyuma akaca yerekana yuko yereka aravuga n'uwo muntu kandi yereka aravugana n'uwundi byitwa yuko muba mwarakoresheje izina ryiwe ariko ari nimero za telefone z'uwundi muntu mukandikiranira hanyuma mukaca muza kwereka abantu muti nari kumvugana n'umukuru w'igihugu tuvugana ibi nibi. Ibyo mudusigurire neza mu majambo makeya igituma yinjiye muri uko kwerekwa kwanyu hamwe n'ibyo mwagi murandikirana mbega by'ukuri mwaraganiriye ibyo mwaganiriye n'ibiki mu majambo make. Okay. Reka rero tunabifatanya rero n'ibindi uno munsi isi iza kuva bwa mbere uno munsi nyene cyo tuma n'ikiganiro cyasize kabiri ko sigavura n'uno munsi igituma Imana nsubiremwo kwa kuboko kw'iburyo Imana yakoze ko abantu bose umugambi wayo ukwimika senateri na Morena y'Uburundi yarawuhejeje hama igacibira inyuma kwa kuboko abantu bose yatondekesheje muri uwo mugambi yahejeje bose bagiye bagukorako uhere kuri President Nkurunziza ubwiwe hama ikindi murabe neza hamwe twabona kuri Facebook sivyo bambe kuri WhatsApp sivyo ubwambe twahuye nawe hama mukurikirane neza amatariki mwirabire neza amatariki ajyarakomeye kuko mwabonye ko n'isi yose yabimenye haje imyaka 2 namwe bwabona bite neje bundi kare byabaye muri 2015 ndamuhanura ibi byoba hama
Imana muri ya filime yayo amasaha arenga 10 itariki 18 yari yambwiye neza ko idongika itelefone yo mu Burusiya nta numwe afite mu Burusiya ubwo nyene telefone ishitse narabonye n'ifoto yayo maze kwibona ubwo nyene bya mutima ukaminjira mu kuguru nukuvuga ko mwarakurikaye neza murabe neza iyo telefone yashitse ngahanye Washington ahese najyaje gicaye muri na hese mu gicaye yari itariki 5 z'ukwa gatandatu 2018 saa 3:30 maze kubona foto iyi telefone ivuye mu Burusiya hamaje nayibonye amasaha yine ubwo nyene nacemenya ko wa mutima minjiye muca muraba umuzimu winjiye muri inde mu kuguru kwa president wa Umurundi ujya muzimu winjiye ujya muzimu wo mu ruhome niwo wamwinjiye mu kuguru kandi namuteguje murashaka muraba inkuru vyagiye bakurikirana nabonye navyemereye hama murabe neza itariki 5 z'ukwa gatandatu saa 3:30 y'ijoro aha muri Washington kuvuga i Burundi hari itariki 6 saa 9:30 zahariye niwo mu seconde neza ujya mutima minjiye mu kuguru je nayibonye hari 3:30 saa 4 murabe ko nakira mu message saa 4 nko filima ko namenye ko wa mutima namuteguze wa minjiye mu kuguru yadindutse masaha yino yari saa 7:11 mu gitondo ubwi Burundi saa 1:30 niwe yavuga ati naronse ya message byose biraje atakoresha ya sinye nyene nyuma nashyira mu bicu ya okay donc ububafu naho muzekora neza shido ijyasinye shido mu gice giwe ijyasinye igituma yashyize hajya ni kuvuga ko ububafu bw'Imana yashyizeho alien ni kuvuga ko abantu bari hanze bw'iwe na à droite abari mu bwambwa kandi nta horizon nimwe Imana irimo no kuvuga rero nushaka kuvuga rero ko wewe atari mu bwami bw'Imana ari nyuma y'ubwami bw'Imana Imana ashatse kumereka imbere ko mutima mwinjira mu kuguru sivyo hari icyo abonye Imana yise ngo ni referendum wewe mu by'umwana w'umuntu wowe yarazi ko azoguma ku butegetsi bwa 2034 jewe namutegije vakera nambye nti Imana izokimika muri nationality mu Burundi ko yapfoko yakoze ko uwo munota neza Imana mwinjira mu kuguru nawe nyene yarazi ko azogumaho imyaka 1000 gushika 2034 icyo referendum yari yiwe gushika ujya mwinjira mu kuguru ni umuvugiramo bije anye hajya bwake mu gitondo itariki 6 ni namaze kwibonye nabara arambira ati yuwene mwarayibonye murabikurikirana bihaje murabe n'amaso ukuntu byaje umwanya dumanya n'ikikomeye kandi none nayigiye imyaka 2 yose hama ibije yavuze bugendana suya ariko yavuga kuva uwo munota itariki 6 ukwa gatandatu 2018 saa 9:30 y'ijoro ujya muri mwinjira ko ijya telefone Imana inungitse yo mu Rusiya ubwo nyene kandi murarabane ku byo twabwe turavugana Uburusiya byabaye ambye ati nakuba sinabifuriza rabye ati Imana izokimukana muri national nawe nyene wumva yabyemeye ku muzi mwinjiye mu kuguru hajya rero bukeye itariki 6 z'ukwa gatandatu 2018 inamaze kumenya ko uwo muzimu ari umuvugiramo burya yavuze bukeye itariki 7 abantu ingisi yatanga cyo ndabizi kandi nawe nyene yamubwiye hama sije gusa nyakubahwa General Evariste ndayishimiye uno munsi mu bwa mbere Imana kujya Imana bibike kujya byebye imyaka 8 imyaka 2 uno munsi Imana yaza kubahishura ukuntu turi babiri gusa Washington jewe nawe gusa ibimenyesho biraza kwibona yakoze kuri kwa kuboko nyene ubwo nyinshi nambira nti Imana izobagira bitangaro n'umuryango wa mutazokumva ico gihe mwarabonanye turi babiri gusa muraza hari tariki zingahe imyaka irenga 12 niyo tuvuga ni Imana irabika Imana irabika ico gihe muhura na nyene cyubahiro Evariste ndayishimiye haraciye imyaka 10 irenga nuvuga nti Imana ntifise umwanya rero nk'ivyo onye mwabonye kuri WhatsApp ya n'icyo mukuru w'igihugu nta numwe yarabitse imyaka irenga 2 nta numwe Imana ifise umunsi wayo sivyo kandi nicyo tuma Imana ishigaruka kuri ya matariki nicyo tuma n'ibinye bya nyinshi ndamwita myinshi bahiro Evariste ndayishimiye ko abo bose Imana yatumye bakora kuri kwa kuboko ndabita ba nyinshi bahiro nicyo kubera Imana yabashize mu mugambi wayo wahejeje
nico tuma muza kubona ibintu natanu umwe yagabone muri iyi si jewe nawe gusa sivyo muza kwibonera hama hari n'ibindi mbega reka tubaza aho nyene mbe ni kwiki ivyo byo mutari bwabishira habona mukaza kubishira habona ubu ari uko byabaye nivyo mvuga ni hari impamvu n'ikiganiro casize kabiri kose bihure n'ivyo mwibonere ivyabaye ejo muga muce muraba ryari byabaye amajambo yabaye ivyo onye Imana yabitse n'aka 12 nivyo nyene twavuga mu Cyongereza yitwa theology muri yose Imana inshiramwe imbonekeye umwanya ntubaho ariko umuntu agiye kubiraba ibindi mwarabishirako imbere yuko ibintu biba ariko kugira ngo ibyabaye mu bishirako inyuma canke nibyo mwavuze no mu kiganiro yuko amatariki ni ikintu gihambaye ariko nimwe muratubwira umwaka n'ukwezi n'itariki mwahuriye na nyine cyubahiro Evariste aha muri leta z'umwe za Amerika kugira ngo abantu bamenye nawe nyene niyumva ikiganiro yumva yuko muba muri muravuga ukuri canke ko muba muri ko murabesha cyane azobibesha nivyo mvuga nti Imana nayimubwiye mbere igihe afata uko kwanje kuburyo sije mbere nako navuga ahubwo sije navuga n'Imana yamvugira murambwira ni Imana izobereka ibitango bidasanzwe mwebwe n'umuryango wanyu bwanyu yaramunezereye gose ku buryo acavuga ati jewe ivyo jambo sinzogibagira ahubwo shaka dufate ifoto turi babiri kandi ije muri telefone yanje ga ntizotakaza ati kandi ivyo bintu mbwiye ndashaka uzozi Burundi ntabwo n'uwo muryango uvuze ko Imana izohezagira bakubone nukuri byose muzobibona murabeza kwibona byose igituma ahubwo Imana igituma mugani ijoni mwavuze Imana yerekana ikintu uno munsi kikabika imyaka irenga 12 Imana ikubige ishaka kwereka ko ikintu Imana yavuze imyaka 12 ntigihinduka hama nizo bya Pierre Nkurunziza nico mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ivyo onye kubona ibyo twavuganye kuri WhatsApp bigezwe byabonetse ejo bundi bimaze imyaka 2 atawurayibona niko imyaka 2 yose je gusa navuze ibizoba hama ndamubwira ujya mu muzominjiramwo hajyanye bijya yavuze bigenda na siwe bitavuze bigenda na ahubwo nivyo Imana igiye imboneke itariki 6 z'ukwezi kwa 11 2016 inyita ubwa mbere ma solid prophet donc umuntu wenyine ibonekera akiriho igihe mbere mbwira ati wewe nzokwimi ati imishura ati nzokwimika Morena i Burundi naturellement mbanje kuguhonyoza ukuguru naturellement mu Burundi nakuye amasezerano yise satanike ya Arusha icyo onye uco nabivugo nyene kuri Facebook hama kuno Imana yabigenjeje ivyo onye nise referendum nizi Imana yise ati imaje gukuraho amasezerano ya Arusha satanike hama ivyo yabikoze ibaje ko amponyoza naturellement itariki video muzebona igihe Imana ihanjana senateri mu Burundi kwa mponyoza ikintu ca mbere yakije yari ku anniversaire ya kabiri imbonekeye imbira ko itariki 2 2018 sivyo yari kuri anniversaire ya kabiri kuva imbonekeye imbiye ko byasezerana ngiye nkiri Burundi byuzuye uwo mwita Trump muzobaze ibintu Imana ngiriye igihe imbonekera mu ndege isazwe nk'isaha imwe ubwa mbere muzorabe umuyaga Imana yarungitse a Washington utigera ubaho atanimvura irimo mugera musore murabe itariki 2 itariki 2 z'ukwa gatatu 2018 kuri anniversaire ya kabiri Imana yarungitse umuyaga utabaho a Washington hama indege yahora ibanza guca mu Rwanda hama itaje Burundi uwo munsi yari bwa mbere ibanze Burundi muraza kubona kuri video hama ikintu gikomeye Imana nyeretse turi mu ndege ikiramanuka ikirambira ibintu bitangara yavuze ati kujya narungitse umuyaga ikagabura ikiyaga gitukura abana banje bakarengana nikarungitse wa muyaga ujya muyaga muri musore iyo byose mugere musore mugira ama investigation byo cyo Imana bihaye bihe isi bazibonere yarungitse ati mwisho twanangutse ujya muyaga ati kujyanye n'ukuru umuyaga abana banje barengana niko yagize umuyaga ubujyani Bujumbura nzo kwa bidafoto hama ikintu yanyeretse ubwo nyene igihonyora hasi yo ndege yari tariki 3 z'ukwa gatatu
2018 mugabo yabanje guca muri Ethiopia muzogerageze mubaze ibyabaye muri Ethiopia uwo munsi yahonye bwa mbere irungi tomuyaga mbere byagiye no kuvamo na Prix Nobel mbere byo nsino bitaba ko kanya ari mutoya hama muzogende mubaze abakora muri Sobujeya ukuntu baronse apele kujyanye ijya apele mu Burusiya Imana yatanze apele ibabwira bajya haje Bujumbura ati indege ijanye umutegetsi yapfuye kwahonyora ubwo nyene bacaro nka apele ntibazopfamenye muzogire investigation n'ukuri itariki 3 z'ukwa gatatu yariko gatandatu 2018 niko Imana yabinyeretse iriko iramanuka ukuntu abatelefoni yabwiye ati muri indege aje bwa butegetsi nabwo isezerano ryajyanye mu none ahise ukuntu izogira ibintu Burundi naturellement yarige kwa munyuza ubwo nyene mbega ubwo ntibwo bari mwebwe muba mwarahamagaye ekada arabuhamagara mu ndege yamanuka muri hafi gushika murashobora kuba kuronka network sinzi ukuntu no byita umurongo ndege kiramanuka nta n'amashaka gukoresha telefone mbere nta n'umwe wa telefone kuko ukuntu mutegira enquête kuko byose ndabishira ahabona barabuza abantu kwatsa amatelefone ariko hariho ahantu mugera mbere hariyo n'indege zimwe zimusanga zirimo na internet mugenda mukoresha internet kandi murazi ko mushobora kuganira n'abantu mukoresheje internet mudakoresha umurongo wa telefone usanzwe mugaca ku buhinga ngurukana bumenyi mugahamagara tuvuge nk'akarero Skype mugakoresha Skype canke izindi VoIP izo bitango voice over internet nibindi mugahamagara ariko mugahamagara nimero za telefone nibyo nyene nabyo nyene birashoboka umuntu arashobora kuvyibaza ati mbega sivyo byo muba mwarakoze kuko nibyo byo mubikoresheje kenshi inimero ntizikunda kuboneka ku muntu aba ari karitaba iyo telefone novuga sivyo ubwa mbere iyo telefone ukuntu Imana yababwiye ku kibuga cy'indege ati iyi ndege ije umwe ubutegetsi akana ubutegetsi niyo ndabasaba nti ahubwo muzogira enquête Imana gusambwiye ko yababwiye sibyo ko iyi ndege kumera kubwiye ko uzokonyeza senati muraza kubona amasanamu ati ujya muyaga nanungitse kujya nawugize abana banje akarengana ikiyaga gitukura ati niko nawe kujya muyaga naho nyine muze kugira enquête kuri ibyo yapfuye kwahonyora ugize ati kujya agize kujya ni kujya nayo n'isezerano ryajyanyuma izokugurura abaye barengane iki yugara uko byagenze yapfuye kwahonyora ubwo nyene Imana kuva icyo gihe irahamonyoza hasi urabona ubwa mbere iyo usohotse mu ndege ntushobora gusubirayo nivyo nsanze nkoramo Imana yarangije novuga ngo invisible ndahonye maze kubona amasanamu hama ubwo nyene maze kumbwira uko nyene niyo mvugiramwo ati kumwe yavuga ko nzogonyeza senate Burundi nibi biraheze hama gusubira mu ndege abahotetsi babiri bari bahagaje nta muntu ashobora gusubira mu ndege Imana abikora narabaye invisible ntibambona bahagaze hajya complètement Imana irabahagarika badasho no kubuja maze kurengana nicaye bashobora kubuja ubwo nyene haza ubwo nyene nanicaye biti Imana yambwiye ati ubutegetsi nababwiye ubutegetsi cyaje burashitse ubwo nyene bazogira enquête muri Sobujeya baciye bajya basuda donneur bati baratonda gihuti bajyanye nawe hariya mbwa muzogira enquête baca baratonda gihuti itariki 3 ukwezi kwa 3 2018 iyo ndege yaciye n'igihagarara kwa gatandatu amacaje imiduga izayiruka ijanye kutigene iduga nkuko batwara mukuru w'igihugu baca baraja baparka imbere hajanye ku ngazi z'imbere baca bahagarara biteze umutegetsi amanuka bikuri mutogira enquête n'abaramakara bazebona itariki no masaha pesi itariki 3 kwa gatatu 2018 sahindwe cyo indege ya Ethiopia
ego hama ubwo nyene Imana ikingira uti byaheze ubwo nyene baturasura bariruka basubiye inyuma bajya barimbira cyari de bandada bacara biheze reka turangize ikiganiro tubabaza kibazo kijanye n'ibyo mavuze muti amasezerano yarusha n'amasezerano satanike mbega ibyo Imana yabibishuriye ibabwira ko ari amasezerano satanike kubera iki mbega yarababwiye igihe izo kwimikira ko morena muri ubwo buryo mavuze burengeye ubwenge bw'abantu yarababwiye itariki cyangwa umwaka ibyo bibazo bibiri murazi igihe morena izo kwimikwa mbega amasezerano yarusha ni kubera iki Imana yoba yababwiye ko ari amasezerano ya satani turi kibazo abenshi bambaza urumva itariki 6 z'ukwa 11 2016 igihe imbonekera inyito za mbere Marshall n'imfavuga tawundi mu ibonekera hambwa cyumvira ko izo kwimika morena senatina i Burundi aho isezerano ryatanguriye mu 19 imaze kuba munyoza senatina imaze kuri amasezerano yarusha satanike uko nyene je navuga uko nyene yivuze uko nyene icyo kijyana n'ikibazo cyanyu cya kabiri ati izo bwira ryawe kugira navuze kare mw'isi Imana imbonekera nta mwanya uriho yarabihejeje ikintu gusa akarero no baha Imana yanyeretse ni nguko murabona butterfly ikinyugunyugu kujya kiguruka akarero no biha iyo morena amaze kwimika byaraheze mugabe mbere ko ikinyugunyugu kiba ikinyugunyugu hariyo faze igice icamwo ikaba nk'ikinyongori kirashobora kuguruka kigendera kikirwa kwega ku giti sivyo aho ico gice nico gice no abantu basobanukirwe izo ngorane zose mu 2015 izo z'amatora byose Imana yahejeje noneho yose mu matora yose mu 2015 ngorane zose akareno baha nico gihe ikinyugunyugu kiba kiri muri eta kiza kirikirwa ku giti nk'inyongori mugabo naho kiba kirikora gutyo ikinyugunyugu kiba kitaramaze guhera kiba Imana yabigeje kuva mu ntango ndavuga ati Imana yaramaze kwimika morena i Burundi senatement yose ko yavuze ko amaze senatement byo ni muza kubona muza kugira enquête hama n'ivyo bya Imana yinjira umutima winjira mvuguruka perezida Nkurunziza kandi namutaguje na avance irongeza ijya telefone y'u Burusiya uko Imana yavuze murabuko byakurikiranye agacambira ati win hama kuva uwo munsi sariki sana 2018 niwo umuvugira muvuga ko Imana byamaze kubiheza ibyo byose mbona bikurikirana bose bagiye barahura na kwa kwancu kujyo ku bintu Imana amaze guheza Imana yaramaze kwimika senata i Burundi gusa ico mwita kurindira kuko Imana binyeretse muri sezerano rya nyuma muri yo filme amasare nga 10 itariki 14 yavuze ati yarungitse imvura isigana kiragwa ico gihe ikituma ivugira mu kanwa kujya mu imbere yanje maze kwibona bivugiramwo hama ico kiyaga kimuriro kiza kumanuka niho Imana yanyeretse muri yo filme ivuga ati isezerano rya nyuma muri nahisemwo bizoba nka Nowa igituma mubona izo mvura yose biguma bigwa n'ibiki byose Imana yakoresheje imvura ivugira mu kanwa k'uwo muzimu cyo bihinduka ikiyaga cy'umuriro maze kwibona no muri filme ikintu cyakuvuga nuko Imana irindiriye nabo onye baja ku murongo uji iburyo cyangwa ibubamfu imbere y'Imana hari gusa iburyo n'ibubamfu nta bintu by'abakatolika cyangwa byahagije birimo icyo Imana babwiye uno munsi bwa mbere isi yiboneye ikiyaga cy'umuriro kizoza inyuma y'ubwami bw'Imana yanjanye ngaho ni guhishura byinshi muraza kwibona mu mapreve mavyerekana hama morena Imana yaramaze kuyimika sonaltima gusa ubunye ni mwe nagoha rero ico kinyugunyugu kirimwe naho bigeze aho cikinyongo cikwega ku giti ngo Imana yaramaze kubiheza ico tumavuga ni byose Imana yambonekeye yarabihejeje ariko bose bagiye ego ariko ntimatubwiye igituma muvuga yuko Imana yise ayo masezerano yarusha amasezerano ya satani ico kibazo ntaco mwatwishuye ni kubera yavuze ko hari ico yarababwiye
nta na rimwe nigera nsigura igituma Imana yavuze ise ikintu ukunya canke kiriya gusa iramboneka irambwira amajambo akwiye ari pesi byose bikaba exactement avec président divine kuko Imana bamaze kubiheza Imana nabivuze rikiba ico gihe abantu bere benshi basabye nk'umusazi ko abantu isi yose avuga ngo amasezerano yashaje kudukiza ama ndabwiye Imana je yambwiye ko izo kimika marena sinate mu Burundi maze ko amunoza sinaterema kandi ko ya amasezerano yise satanique spécifiquement bose ibintu byose Imana mboneke bose ntamwe bavyumva babikitika ngo kimwe cyageze uko nyene kimwe nabo bose bagiye bakora ku kuboko kw'Uburundi kandi morena nababwire dusira Burundi Imana zo kimika senate Burundi izoba icyo Imana yise testimony to all nations ni kuvuga Imana izokoresha intaye kw'isi yose nicyo gituma uwa mbere Imana yakojeje kuri kwa koko kwanje kuko ni perezida Nkurunziza uwa kabiri nyine cyubahiro general ndashimye ndabita nakuba kubera Imana yabatoranyije uwa kabiri yakoze kwa koko kwanje kuko ni mukuru wa oni banki mona navye maza kwibona Imana yabihisha imbere yayo imbere hari n'abamwe babita bontage nta nakimwe mu tete n'ibijya nicyo tuma biri hamwe uzagira enquête muce mugira isi yose ibyo matoye hama banki mona niwo wayi wa nyuma yakoze ko kwanje kandi agiye i Burundi ni kuvuga ko Imana ashavuga ko kwanje kwivuje Imana yashatse kwerekana nkuko abinye filme masache mu tariki 14 tubata 2018 Imana yavuga ati nzokwimuka morena isura ryanje ryanyuma muri morena hetsemo i Burundi hama bibe intaye kw'isi yose nje tuma uwanyuma yakoze ko kwanje kuryo ari mukuru wa banki muna kandi mutakora ko foto ya banki muna ujya muntu ajeje umutekano wiwe kujyanye bajya ba taxi delere ba check airlines nanda batumye baba nk'ibarafu irabazibira niko nawe nyene byamunanegera nshikira ntashaka kuvuga namushikiriye cyo ngani ikintu cyose Imana yateguye abahura ariko kwanje Imana yabihejeje kera kugira nisho kugesha cyoto cha morena Imana yaramaze kuheza kuyimika yarahejeje ubundi gusa ntihame nk'umwana akiri mu nda akiri mu rigi naho abarataje kambere amaguru ubwonko intoki babirimo ngaho gusa ko hazameza atatu guda murabona haseruka kimwe ngaho umwana aba yaheze nico kimwe niyo morena idokimika sinati Burundi hanini muraza kwibonera ayo mapreuve divine hama gituma Imana ibishira imbere nta na rimwe ikintu na kimwe imbonekeye gisiba meme n'umunota umwe nico Imana ibishira imbere en avance hama ikintu cya kabiri ibyo byose mwahishuwe cyo cyane munsi ari bwa mbere muhishurwa mukabona nico kira cy'umuriro mbwa mu majambo kuri Facebook ndabivuga gusa kubyandika ubwa mbere mukibona n'amajambo kandi n'ubwa mbere muhishuwe n'ibintu bya General Valisi munaza kwibona imyaka 12 cyo tumuvuga Imana ivuga kuva kera mugabo biba byaheze mukayibona no munsi ego cyane reka turangize ikiganiro ariko none abo bantu babiri nitwabarondera twaganira nabo bagahakana yuko mutigeze muhura n'umunsi numwe canke mutigeze muganira mbega abantu bazoca kwita yuko muri ababeshi muzohava mwemera yuko muri ababeshi neza cyane nico gituma Imana kubimoneke amashani 9 yama ubwo nyene bikibana ndayivuga kuko imboneke bwa mbere uhambe nayo byari sebake hama n'ababanyi bose barabitwenga n'ambasade bwayira bihakana mugaye Imana byahejeje yamyanze kuguheza biraba oya ariko ikibazo nico kumenya mu gihe twobahamagara tukaganira nabo tukababaza yuko ibyo bintu ari byo mwavuganye canke mwaganira ntibavyemeze yuko byabaye muri ico gihe mwe muzoca mwemera yuko muzoca muboreka ko mwari ko murabesha ega si kuvyemera gusa kuva mu ntango navuze ni Imana yavuze Imana ntushobora ko yahinduye Imana ntushobora ko yihenze Imana ntushobora ko yihindukije ivuga nicyo bituma kuva Imana imbonekeye bwa mbere ibyo byose ndabishyira ahabona hakiri kare izi neza ko hagize n'akantu gahinduka na gatoyi aba ari umubeshi nyine kuko Imana ibyo yavuze bisaba uko nyine cyo tuma abantu bose niyo bya Trump bavuga ati ibyo byo kuza muri Amerika twavyemeye ati ngabo bunyi ho burago ko mutse tuvuga ko Imana yahinduye nicyo tuvuga ni abo muhamagare neza ahubwo nimbere ko muhamagara muraza kwibonera mbere n'ibyabona muza kubona no munsi nyene mubahamagare munarabeka nibyo byabona ahubwo je president Nkurunziza warabizi ibyo bintu yavuze ubugendana naramugiye kuva kera cyo nawe yavyivuga ati UN ngo yaciye ku muntu ashaka kuvuga ngo byo kwabyo
mugabo niwe twivuganira twanavuga no kuri telefone kandi muraza kuraba neza ry'amatariki ukuntu vyagiye birakurikirana biba uko abarundi mwese abarundi inshuti mwese n'abanyamagimana zo kwatira amasezerano y'ajya nyuma muri mari nahisemo mwishurwe neza ku bitariki 6 z'ukwa gatandatu saa 9:30 z'ijoro sinkuru zizavuga ni umutima uvugiramo rero bishize hamwe gatandatu amana twatwa ni ya sisi ko ujya mugore niko ntaronse umwanya ko basigura ujya mu mutima winjiyemo ujya mu mutima twarecanye muri bus niko ndabasigurira akanya karatujanye gato eka nabwiye gato ujya mu mutima mumve igene byatanguye ego umuntu utumwe gusa umuntu utumwe kuko twarengeje umwanya ego cyane nukuri ujya muzimu guko Imana binyeretse muri iyo filme yayo yaje aranisha muri bisi nyene aheze Imana bisi ndinkeye muri bisi ngena ntashe hama haja ikintu gikubita n'inguvu zanguvu nyene zingana na kwa kuboko Imana nkodeko karine kaja ndaje gutya bona ujya mugore ujya muzima cyo mu ruhome mu kibambatsi murabe neza ajya amaso yiwe kujyandaba zijya nkovu zibiri gutya imishatsi yiwe yarabonekerana nk'umuntu agwaye uko twikiba kwikujya ko nyine nabonye yaciye aza kwicara hajyanye yibaza ko karine kicaye ni kuvuga ko yari umuzimu yari afite ikintu cy'indobo kirimo akamoto ntashobora gusigura je nagira ni umupfumu niyo Imana yamunyereka hajyanye yaciye mu ruhome itariki 13 z'ukwa gatatu amabukeye niho muri iyo filime rero amasaha 10 yanyereka neza ko ijya bisi nyene twicayemo na Karine ariyo narimo ije banza rero narimo ujya muzima aje kwicara uzigo Karine kicara gato narakarebe nuko ko 6 na 6 yaje kwiga na 6:15 no kuvuga ko iserukira ukwezi kwa 16 z'ukwa gatandatu 16 z'ukwa gatandatu nico tuma no munsi uri hagati y'umwaka Bibiliya ari ijambo ry'Imana ifite ibitabo 36 hagati hari umwe hari Yesu ni Imana no bigaragara kuri 6:16 muraza kubona naho onye na ya mvura yagwa muraza kubona mbwa byoteba muraza kubona ukuntu 6:16 binkurikira hose ku mahera impande yo muhira muraza kubona ko byose ni izina ryose ntajya 6:16 kuvuga June 16 muragenda bisigura hanyuma Yego cyane reka tubashimire rero umushinga ntahe tuse ukanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira murakoze namwe Imana ibampere mwese barundi kazi mwese inshuti mwese Imana zo kwimika zo kwakira mu kizo yaje mama Marina yahisemo muhumure gose Imana yabihejeje murakoze namwe inshuti ego murakoze kandi merci murakoze inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye rero tuzosubira mu kindi gihe muzoba muri kumwe nanje ile uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye naho butaha